ijambo ry'Imana rivuga riti nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Nimba yavuze ati nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona, igihe cyose tuje imbere y'Imana dukwiye kuza dufise ukwitega kuyibona. Nico gituma uravye Yesu uri kuraba ubuzima bwiwe, n'ubuzima bwari bugizwe no kuba imbere y'Imana cyane, ku buryo haranagera n'igihe ari kumwe n'abigishwa biwe ari we yabatoye abakunda, mugabo haragera umwanya babwira ati yo ni mundeke ngende hajeje nyene kugira nganire na data. Rero uwo mwanya tuba twafashe ngaha ni umwanya tuba tuvuye mu bandi, tuba tuvuye mu gitanda, tuba tuvuye mu zindi preoccupation zari kuturyohera natwe, mugabo tuzi imbere y'Imana kuko dushaka kuyirondera. Hama Imana ingene ari umwizigirwa irasezerana yuko nkunda abankunda kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Sasa ijambo ngomba tuganira muri kano kanya ni ijambo ry'ingene Imana ikoresha ibihe bigoye kubw'inyungu zacu hamwe n'izayo. Ingene Imana ishobora gukoresha ibihe bigoye, ibihe bitoroshe, ibibazo, imibabaro kugira ngo ize kubivanamo ikintu ciza. Hari abantu benshi nanje mvuga nti nanje ndimwo, hariho igihe nama nibaza ati none nimba vy'ukuri Imana ari urukundo, kubera iki ishobora kundeka nce mu vyo ndiko ndacamo? Nimba Imana ari mushobora vyose, kubera iki irinda kwemera ko je ndinda gukomereka? Kubera iki ndinda guca mu buzima buremereye abandi bataciyemo? Nama mfise ico kibazo ushaka kumenya ati Imana ndazi kutari kijuju, ni iyihe plan office, ni uhe mugambi office muri iki kintu ndiko ndacamo? Uza kugikoza iki Imana? Imibabaro yanje uza kuyikoza iki? Uyivana mwiki? Eske uriko urandeka nsufre gusa mbabare hama nzopfe ngende mwijuru zompanagura amarira ngeze mwijuru? Eske nta yindi plan office? Ko jewe ndi umwana w'umuntu mugabo nzi yuko mutoyi wanje ntamureka asufre panda umwanya munini kandi vise solution. None Mana je ndagusumba urukundo? Ico nico kibazo nari mfise igihe kinini, kandi nzi kuba bamwe muri twebwe ngaha ico kibazo turagifise. Sasa nshaka muri aka kanya dufashanye ingene umuntu atahura umugambi w'Imana mu bibazo tuba turiko turacamo. Imana imeze nk'umuvunjayi. Umuvunjayi uramuha idolari, hama ntagusubiza idolari nyene, agusubiza amarundi canke amayero bivanye nayo ukeneye, mugabo ayagusubiza par raporo y'ico wamuhaye. Rero Imana igituma avuze ati imeze nk'umuvunjayi, Imana ni umuspecialiste ku buryo ivuga iti nimuze kuri jewe n'ibibazo vyanyu vyose, hama ndaza kubikonvertisa, ndaza kubivunjamwo akaruhuko. Imana ni umuspecialiste ku buryo ivuga ati jewe nzanira ibibazo vyawe, hama ndakwereka ingene ndabivanamo ikintu ciza. Rero sinzi ikibazo ushobora kuba uriko uracamo, kumbure n'ingwara, kumbure n'ibibazo bijanye n'ivy'amafinansi, kumbure n'ibibazo bitandukanye, mugabo ico no kuremesha coco nuko Imana ni umwizigirwa ku buryo ibibazo vyawe irazi ingene ishobora kubivanamo ikintu ciza. Reka dusome mu Itanguriro igice ca 50 umurongo wa 20. Itanguriro igice ca 50 umurongo wa 20. Mu Itanguriro igice ca 50 umurongo wa 20 ni inkuru ya Yosefu. Yari premier ministre muri Egypte, hama yari kuganira nabo bavukana, ababwira ati ngo kubwanyu mwagabiye kungirira nabi, ariko Imana yoyo yagabiye kubizanisha ivyiza kugira ngo ishitse ibiriho muri iyi minsi, ikize n'abantu benshi boye gupfa. Ahantu mwahatahuye, uyu ni Yosefu
ariko ganira n'abantu bigeze kumudandaza, abantu bigeze gupanga plan yo kumugirira nabi. Mugabo Imana irapavana kumuvana muri ivyo bihe. Cette fois-ci Yosefu rero ariko arabexplica, ariko arababwira ati nimutinye ngo mwebwe mwagabiye kungirira nabi. Donc ariko arabereka ati jewe kumererwa nabi si Imana yabigize, ibibazo ndiko ndacamo si Imana yabizanye, ni mwebwe mwantaye muri ibi bibazo. Ariko naho mwantaye muri ibi bibazo, Imana yaciye ibiprofita ngo kugira ngo Imana yabigabiye kubizanisha ivyiza. Donc Imana aramenye ingene muri ivyo bibazo ivanamo iremamo ikindi kintu ciza kubw'impamvu iziye, kugira ngo ishitse ibiriho muri iyo minsi. Ico gihe Yosefu yari umuntu w'umunyecubahiro muri Egypte, yari nka premier ministre. Sasa yariko aragerageza kubexplica, ariko arababwira ati murabona ca gihe mwana mu mwobo, Imana igihe yegeranya ry'amacirconstance yose ndiko ndaca mu mwobo, ndiko ndaca mu gasho, nivyo vyatumye ncika premier ministre. Sinzi ko muriko murabitahura bene data. Imana n'umuspecialiste wo gufata ibibazo vyose dushobora gucamo ikabivanamo ikintu ciza kubw'impamvu zitandukanye. Ubwa mbere Yosefu ngaho ariko arababwira ati kugira ishitse ibiriho muri iyi minsi. Donc ivyari vyashitse muri iyo minsi nuko yari premier ministre. Donc ariko arababwira ati ndi premier ministre ku bwanyu, ndabikesha mwebwe, ndabikesha kuba mwari mwarantaye, ndabikesha kuba mwaramvuze nabi, ndabikesha kubera mwantaye mu maso. Ni mwebwe mu bisanzwe mwampaye promotion, mwari ko mungirira nabi, mwari ko mumpa promotion ku bwanje ngo kandi ngo kugira ngo ikize n'abantu benshi boye gupfa. Imana irazi guprofita ivyo bihe kubw'ibintu bitandukanye ibishaka kurema muri twebwe. Imana sikijuju kugira idupermete duce mu bihe bigoye canke duce mu bibazo. Ibifise plan, ibifise ni nk'umwubatsi abafise vision y'icyo ashaka kubona. Rero kimwe nshaka turabe ibintu bitandukanye, sinzi ko umwana utwemerera mugari reka ngerageze nyarutse. Icambere, Imana irakoresha ivyo bihe kugira ironke ingene idukwegera hafi yayo. Iraprofita ivyo bihe vyaho abo muvukana bagutaye, vyaho uba ukeneye solution ugasanga nta muntu numwe afise solution y'icyo kibazo. Iraprofita ivyo bihe ikavyegeranya, ikaje kuvugira ati aho urabona ko ari je nawe turi babiri, nta wundi ahari ngaha. Nimba hari umuntu uza kumviriza, wumviriza jewe. Nimba ari umuntu uza kuririra, ririra jewe, kuko bene wanyu bagutaye. Abantu bari witeze ko bazogufasha muri projet ni wabonye ko bamaze kukwescroka. Aha rero nta yindi plan ufise. Aha bisaba kuguma hafi yanje. Icyo ni cyambere. Donc Imana irakoresha ivyo bihe bigoye kugira ngo tugume tuyegera, twisanga ata wundi muntu tuza guhanga amaso atari Yesu, atariyo. Nico gituma turiko turaraba iswari y'umwana w'icangazi, turabona ko umwana w'icangazi yaragera depansa amafaranga yari afise, hama acashikirwa n'ivyago. Amaze gushikirwa n'ivyago yisanga ari hagati yawe n'ingurube, yisanga abo bavukana siho bari, yisanga nta muryango, ntaki. Aza kwisanga solution imwe yonyene niyo gusubira kwa data, niyo gusubira kwa papa wiwe. Mu yandi majambo, inzara niyo yamukwegeye gusubira muhiri wabo. Rero sinzi wewe inzara ufise yariyo, mugabo nashaka ndakubwire nti iyo nzara, ico kibazo uko kubura ufise, plan Imana ifise muri ico kintu ni kugira mu nyuma ibikwegere hafi yayo. Imana iragukunda cyane tellement que iriteguye kugutandukanya n'ikintu cyose cotuma utandukana nayo. Imana iragukunda cyane. Ndibuka umunsi umwe ndiko nca mu bihe bitoroshe, ndumva Imana yambwira ijambo rivuga riti, ndiko ndari paraphrase, yambwiye ati ngo prince hako no kubura nofuma mbura abamarayika banje. Iri jambo yambwiye niki biri kurakubwira na wewe, hako yo kubura wewe yofima ubura abamarayika bayo. Donc uri tellement important mu maso y'Imana kuburyo Imana ivuga ati ndaza gukoresha plan yari yose kugira umwana wanje ngume hafi.
niba bisaba ko ndamureka atagwe mu mwobo mugabo purufike nza kumuronka. Imana iremera ivyo bihe bidushikeko kuko ni Imana y'urukundo, ikunda twebwe telma kivuga ati ebana umpeti yangu hako uza kurya kure yanje ndakure kugenda kubitika n'inzara hariya mugabo ebana ndazi ko inzira ni yakuvyonga neza urazi kugaruka iwanje. Donc kugira idukwegere hafi yayo. Icya kabiri ni kugira igaragaze ico uri. Igituma Imana ikureka uce mu vyo ucamwo ni kugira ikugaragaze ico uri mu maso y'abantu no muri wewe ubwawe wimenye. Sinzi ko murabona abasoda barutarutana amapete paraporo y'intambara bamaze gutsinda, paraporo y'ibigeragezo banesheje, paraporo y'ibihe bigoye baciyemo bakamenya ingene babimetrize. Ivyo bihe ingene babiciyemo nivyo bidetermina ipete baronka. Rero Imana irazi guprofita izo ntambara, Imana irazi guprofita ivyo bihe bigoye kugira ize kugaragaza ico turi. Igihe Yosefu yari mu mwobo, bambe igihe yari mu gasho, abandi bari abafungwa bose bibaza ngo bameze co kimwe nawe. Mugabo baje kumenya ko batameze co kimwe nawe igihe batanguye kurota. Bararota, Yosefu akazatangura kuzinterpreta. Donc bisigura ngo agasho kabaye platforme, cabaye ikibanza kiza gufasha abantu kumenya ko Yosefu atameze nkabo. Twese turiko turaca mu bihe byoroshe, twese turashobora kuvuga ko dukunda Imana, turashobora kubigaragaza. Mugabo mu bihe bigoye vy'ukuri niho tugaragara yuko twubaha Imana canke tutayubaha. Ewe Daniyeli baguhamagaye mu bihe bigoye bati urafukamira iki gishushanyo ntacu ufukamira, ni opportunity yaho rero wewe ugaragaza icuri. Imana ntiyigera yizera umuntu itigeze ipima. Imana ntiyizera umuntu itigeze ipima. Imana irafise ukuntu yama itureka tukavansa mugabo ikakivuga ati umwana wanje ndashaka kuzomutesta ndabe vy'ukuri ko yizera vy'ukuri, ndashaka kuraba vyavuye yuko vyamwa vyamwe mu yera vyamaze kuba grave muri we, reka ndabiteste. Application yose muri telefone, imodoka yose avanye yuko isoka kuri marche ize hanze barabanza bakayitesta kwanza, bakayigirisha amaturu ibirometero barabe vy'ukuri yuko iri ekipe bikwiye. Rero ibaze wowe uri projet y'Imana. Bibiri ivuga ati ngo ivyaremwe vyose birindiranye igishika ugwishurirwa kwawe. Rero Imana irabanza ikagutesta imbere yuko igushikiriza mu vyaremwe kugira ni washika mu bantu, abantu ntibaze gusanga hariho utudefu gifise, ntibaze gusanga uri imodoka icumbagira. Nico gituma Imana irabanza kwanza ikagutesta bikwiye, irabe yuko uyu mwana wanje namwekifye bikwiye, ntaza kumaramara. Uyu Yosefu wanje ninamugira premier ministre ndazi ko atazoryamana n'abagore kuko no ngaha akwa Potifari namaze kumutesta. Iyo ntambara yayitsinze. Bibiri ivuga ati ni wowe umwiziwa kuri bike uzomuba no kuri binini cyangwa no muri vyinshi. Rero mugabo aho muri bike harimo test. Ndiko ndagerageza kunyarutsa. Ica gatatu, kubera Imana idukunda cyane ivyo bihe ibikoresha kugira itwigisha, kugira ngo itwigishe. Hari ibintu utokwigishwa n'umunezero. Jenda umuhungu hari imibabaro umumama acamwe jewe ntazopfa menye, ndashobora kugerageza kuyimagina, barashobora kumbwira ko bigoye kuvyara, mais si d'expérimente ico kintu. Nibaza ko nigituma abamama bakunda abana babo kenshi gusumba abapapa ni kubera murujya mubabara bariko aracamo mu bihe vy'ibise hariho information aronka, arigishwa cyane, aramenya yuko uyu mwana mvyaye yavuye kuri. Rero araba connecte cyane kuri uwo mwana wiwe kubw'ibihe bigoye bariko aracamo. Uzorabe ama decision manini dufata mu buzima bwacu ntituyafata mu mwanya turiko turatwenga, uyafata mu gihe c'imibabaro.
nigihe Imana ibikira kwigisha ivuga ati ndaguhaye platform rero. Yosefu Bibiri tubwira ngo akiri kwa se wiwe ngo yaramufyinisha, donc yari umwana afise ubufyinyi muri we, mugabo ifa ariko abanza guca mu gasho kugira imwigishe, kugira ubufyinyi buvemwo. Je nabuzima mwanje nkiri muto, hama ubu iyo ndiko ndagerageza kwevaluwa kuba naramubuze yuko vya vrai ari ikintu kibi cyangwa ari ikintu ciza, icyo natahuye nuko shetani we igihe mama yapfa yashaka bikoresha nk'ikintu kibi kize gusambura ubuzima bwanje, mugabo ivyo bihe bibishe ndabishikirije Imana yabivanyemo ibihe vyiza cyane. Sinibaza yuko iyo mu manje bagihari, sinibaza ko jemba nk'ijiji, kuko yari mu best friend wanje, yari umugenzi wanje. Umva, nta mana nari nkeneye ico gihe ndavyituko, nta mana nari nkeneye tanki mama gihari. Nifitiye ibibazo nagenda kwa mama wanje arakemura ibibazo vyanje, mugabo ilfare ko banza ko Imana ibanza kumudeplacer kwanza kugira nze kuyisanga ebana atawundi mu mama mfise, hamwe nza kuyisanga ati Imana umu mama wanje ni wowe Yesu, umu papa wanje ni wowe Yesu, wo tuvukana ni wowe Yesu. Sinibaza ko mba narakijije. Rero Imana ni umuprofessionnel wo kumenya ingene mu kintu kibi ivana mu kintu ciza. Reka ntange gusa precision kuri aka kantu. Imana mu bisanzwe ntiduhana. Iyo turiko dushikirwa ibi nibihe biremereye, Imana ntibiri kwiraduhana. Kuko mwibuke kugira nasome rya verse ya Yosefu yabwiye bene wabo ati ni mwebwe mwankoreye ikibi, ntiyavuze ngo ni Imana, ni mwebwe mwankoreye ikibi, ngo ariko Imana kivanyemwo iciza. Sasa Imana twebwe ntiduhana, kuko birivuga ati ngo igihano cacu cagiye kuri Yesu Kristo. Okay? Mugabo tout simplement Imana iradukosora. Ijambo gukosora risigura kuvanamwe amakosa muri twebwe. Imana ivanamwe utuntu tudukosa muri twebwe. Utwo tuntu ni kujya kw'inzahabu. Twebwe tumeze nk'inzahabu, mugabo inzahabu mu mwanya ikiri muri bijya bivu iba isa cyo kimwe n'ayandi mabuye. Kugira ize kugaragara by'ukuri ko ari inzahabu bisaba ko bayicisha mu muriro. Rero wowe uri inzahabu y'Imana. Imana iri kwirakora ivuga ati yo ndabona ubutunzi bwanje, mugabo tanke utaraca mu muriro abantu baguma bibaza ko mumeze cyo kimwe, kugiza ube expose ku muriro. Ucumera nka Yesaya ucuvuga ati ngo ninaca mu muriro sinzosha, kugiza uce mu muriro ntushe, niho abantu bazovuga ati ujya muntu ntameze nkazo. Twabonye Daniyeli yuko wewe ntapfukamira ibigirwamana. Donc Imana irakoresha ibihe biremereye kugira idukosore. Icakane sindagiteba ko Imana irakoresha ivyo bihe bigoye canke ibibazo kugira ngo idukingire canke ituzigame, kugira idukingire canke ituzigame. Kimwe mu bikorwa by'abungere muri Isirayeli, igihe intama iriko irayerera cane idashobora kuja ku murongo, umwungere yarayifata kubera urukundo akayivuna ukuguru kugura yikorera. Nico gituma bamwe mwari ifoto muramubona Yesu, bafata ifoto ya Yesu yikoreye agatama kajya bayakavunya ukuguru, kubera aragakunda cyane kuburyo avuga ati agatama karaza kuzimira kaguma kerere ni kari stable mu buzima. Reka mbaze ndagakwence gato kugira kabe stable. Kujya kwa Yosefu yarafa kurota agacabwira ibintu abatoyi biwe, akarota ibintu akabwira abantu Imana itokereka kwanza kakapeti ndagakwence gato kisange kari mugasho. Yosefu ageze mugasho ntiyasubiye kuvuga indoto ziwe, yarasigaye interpret indoto z'abandi, iziwe calme kubera iki kaci Imana amaze kumukwensa hano. Donc Imana irakoresha ivyo bihe kugira idukingire. Umwana mutoyi uramukunda, mugabo umwana mutoyi yakubwiye ati ndakeneye umpe iyo mbuga itambe ndikinira papa, ntayumuha kubera iki uramukunda, ushaka kumukingira, urayimwima. We arashobora kumva ngo birababaje, mugabo ubu uri kuburindira kugeza umunsi azokura. Icya gatanu arico mpereza ko Imana igituma yemera ivyo bihe biremere bidushikeko ni kugira ngo ibikoreshe kugira yubake muri wewe iforoma nshasha. Ni kugira yubake muri wewe iforoma nshasha. Uramaze kubona abantu bari muri gym,
muri gym guterura bijya vyuma nta munezero numwe birimo. Umuntu ariko ariruka nta munezero urimo, mugabo abashaka kugira forme nshasha kuriwe. Rero hariho ibihe biremereye bigoye Imana ibishaka ko ducamo kugira ireme muri twebwe iyindi forme nshasha. Kugira ariko ndabivuga inzahabu bisaba kwica mu muriro kugira uwo muriro uvane ko utuvu, ivane ko udukosakosa, kugira ngo Yosefu twadufinyera bisakiri kwase tuvemwo, irifo ko tuvamo ari mu gasho, hama kugira ngo aze guseruka ku bose bavuga bati ureze ingene Farao yita Yosefu. Farao yamwita Yosefu ngo umupfumu asumba abandi bapfumu bose, kubera kirabona ubwenga afise ati uyu muntu si umuntu asanzwe, uyu muntu sinzi Imana akorera muga n'umupfumu asumba abandi bapfumu bose. Rero twebwe birika tubwira ati ngo twahawe ubushobozi burengeye abapfumu n'abaruzi n'abadayimoni, biza kugaragara ngaha ni kubera hariho iforoma iremwa muri twebwe ituma igihe cyose abantu batubonye bavuga bati uyu muntu, uyu mupawulo inzoka imukomoye kubera ikadafu afata inzoka akaca yitenterera mu muriro. Bene data, ibihe bigoye tubicamwo kugira ingene Imana ironka ingene iza kubaka muri twebwe iforoma shasha. Nelson Mandela twese tumuzi nk'umuero yazinye independence muri Afrique du Sud, mugabo independence tufatanya na Nelson Mandela ntiyayizanye ari kuri plage, yayizanye cyane iryo zina rya honneur tuyimuha papo y'imyaka yamaze mu gasho, imyaka 27. Nivyo bituma Nelson Mandela kugeza n'ubu bavuga ati ni incungu. Yesu Kristo igituma ari izina risumba andi mazina yose ni kubw'umubabaro yaciye ku musaraba. Sasa jewe nawe shaka ufite duhindura amaso ingene tubona ibihe bigoye, kugira ngo ibihe bigoye bije ntubibone umengo bije kugira bigusambure, ubibone ko bije kugira bikubake, ubibone ko bije kugira bigutandukanye nabo muvukana, ubone yuko ivyo bihe bigoye ntibiriko bishikira kubo muvukana kuko ni muri ko muja hamwe, ntibiriko bishikira muri bamwe mu muri generation yawe canke mu mukorana kuko ni muri ko muja hamwe. Wewe uri kuja kuba premier ministre, wewe ni wowe uzofasha wo muvukana. Rero ibigeragezo bireke wowe bikuzeko kuko ni escalier zigushikana ku Imana yaguhamagariye, kuko ejo ni wowe uzoba uri kurabafasha. Kujya kwa Yosefu yababwiye ati ngo mwashaka kongirira nabi, ngo ariko Imana yivanyemo ikintu ciza kugira ngo ibi biriko birabona umunsi, kugira ngo iyi stage iyi niveau ndiko ya premier ministre ibe icyambere, hama kugira ngo nzoshobore gufasha benshi. Muri uwo mwanya yariko yibwira bene wabo bishwe n'inzara muri Isirayeli, babuze ingene bafungura, baza kuri Yosefu bati turagusaba idufashe. Rero shaka ndakubwire ubunini bw'ibibazo byawe raba neza bugaragaza ubunini bw'iyerekwa ryawe. Umuntu wese agira ibibazo parapo yariko araja. Hari ibibazo umwana w'imyaka 2 atagira, hari ibibazo umwana w'imyaka 5 atagira. Ibibazo uhura navyo ndashaka uhindura ingene ubibona, umere nka Samson igihe intambwe yaje ije kumujya yavuze ati ngo none Imana iransororeye ngo mu mugi ngomba mvane mwinge doki muri iki kintu nyene cyashaka kunyica nije ngomba ndacica. Iki kibazo cyari kizigoye ngomba kinkubite hasi, kumbe ni opportunity shikana imbere, ni opportunity ikuvana wowe Yosefu muri ubwo bugaragwa kugira izokugire premier ministre. Hamikindi Imana yacu ni umwizigiro ku buryo uvuga ati nta cabagerageje kitari cyo umuntu ashaka kwihanganira. Nimba Imana iri nziyemera ibihe bibi canke ibiremereye bigushikeko, ni kubera irabizi yuko yagushizemo ingufu zikwiye zo gutsinda iyo ntambara. Ngo kandi ngo nimuhumure, ngo no muri ivyo nzobacira icyanzu, donc nzobaha ama strategy. Mwebwe muzobona muva mu kinogo muja mu gasho, kumbe muri ko muva mu kinogo muja mu gasho kugira muze gucika ba premier ministre, nzobacira icyanzu. Yesu yarangije avuga ati ngo muri isi ngo muzohura n'amagogo, ngo ariko ndi kumwe namwe. Ndashaka twese duhaguruke mu minota 2 dusigaje,
ndashaka ubwira Imana ati Imana ncira icyanzu kugira ibi bihe ndabivemo ndunesha. Iri niryo sengesho ushaka ko usenga muri kano kanya gusa. Bwira Imana ati Imana muri ibi bihe biremereye ncira icyanzu ushobore kuvamo ndunesha. Urashobora gusenga uko ubyumva. Data mu izina rya Yesu, wewe wamana ukanze ibihe, wewe wamana uzi kurema umuco uwuvanye mu mwijima, wewe uzi kurema umunyenkomezi umuvanye mu munyantege nke, wewe wafashe mu munyavyaha ukaremamo umugororotsi, wewe uranashoboye kurema ibihe vyiza ubivanye mu bihe bibi, urazi kurema umunezero uwuvanye mu mubabaro. Mpwemu yera, turaguhaye imibabaro yacu nk'uko wayidusabye ngo ibituremereye tubigushikirize. Turabigushikirije mpwemu yera kugira ngo upavene, tuguhaye akaryo ubiremwemo ikintu ciza kubw'inyungu z'ubwami, kubw'inyungu zacu. Mpwemu yera, wamutwibutsa ko atacyatugerageje tudashobora kwihanganira, kandi no mu bihe vyose tuzokumva umengo turi abati, turaremerewe, turabuze strategy, turabuze inzira, uzoducira icyanzu. Turatuye yuko nitwaca mu muriro ntituzosha, kandi nitwaca no mu mazi inzuzi ntitizoturengera, kandi naho tuzoca mu mwonga w'igitutu c'urupfu ntituzogira ikibi dutinya, kuko uri kumwe natwe. Kuko vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza, vyose bifataniriza hamwe kutuzanira ivyiza. Mu izina rya Yesu bisenze, amen, amen.